Wow, Jensi. Wow, karibu Augustin. So long time brother. Ulikuwa umeniacha? Karibu tukae. Au safari inaendekaje? Namshukuru Mungu sana. Now you're big enough, my man. Oh, than you. Now you have. I don't mind. But soon I'm going to get the money. So welcome to Burundi. Thanks, my bro. Yes. So long time. So long time. Naona kampuni imekuwa kubwa sana. Lakini naweza nikasema kwamba wewe ndio ulichangia sana. Amna brother, unajua katika maisha just unatakiwa tusaidiane. Unajua hata mimi mwenyewe nilipofikia na wewe uliweka nguvu yako kubwa sana ndugu yangu. Sidhani kwa hilo. Lakini naweza nikathibitisha kwamba ulichangia sana kwenye kampuni zangu. Kwa sababu baada ya kuletea zile bidhaa ambazo ninatengenezea pilipili, ile kampuni ilipanuka ikawa kubwa sana kwa Burundi, nikauza sana kwa sababu walivutiwa na ile pilipili ambazo ninazotengeneza. Hivi sasa ndio unaona kwamba nimefungua hii kampuni mpya ambayo inaitwa Ubuhoho. Ni kampuni ambayo kazi yake ni ya kusafirisha watu ambao wanaohitaji kufanya kazi. Imekuja kufungua milango ya Warundi sana ambao hawana uwezo wa kufanya kazi. Kwa sababu sasa hivi tunaweza tukasafirisha kufanya kazi kwa watu hapo Burundi, tunawapeleka nchi tofauti tofauti. Na wengine ambao hawana vitambulisho, kama mfano huna passport, huna visa, tunaweza tukakusaidia kutafuta ile vitambulisho alafu tukakulipia nauli kaenda ukawa unafanya kazi yako. Yaani wewe sasa hapa usikae. Usijisikie eti nitafanyaje au nitapataje mfanyakazi. Hii kampuni ipo kwa ajili yako na wengine ambao wapo ambao wanahitaji wafanyakazi. Kwa hiyo unaweza ukawa na ndugu yako pia ambaye anataka kutoka hapa naenda kwa tutamsaidia. Wow, Mr Augustin. Umefikiria jambo kubwa sana. Alafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe Augustin. Ila ndugu yangu nimechoka. Unajua pilika hapa na pale. Ndio maana niliamua kuja kwanza kukusalimia. After that, tomorrow morning I'm going to show you because you have a good new things. I love you. I love you too. I like you. Najua safari uwaga inasumbua sana. Kesho utakuja nitakuonyesha baadhi ya wafanyakazi ambao wanafanya hapa kwenye kampuni. Na kitu kingine ambacho tutakachokifanya itakupeleka kwenye kampuni ambayo inatengeneza pilipili ili uweze kuangalia tunachokifanya. Wenda ulisikia tu. Atakuwa ni maneno tu. Lakini ukijiangalia wewe mwenyewe kwa macho, utaona kwamba nimefanya kazi. Na wewe umefanya kazi sana. Kwa hiyo ni kesho. Si ndio? It's true. Kwani ulifikia wapi? Nimefikia hoteli moja iko town pale. Ila jina silikumbuki vizuri. Utakuwa umefanya promo. Haina jinsi. Okay, thanks my bro. Thanks. See you tomorrow. Thank you. Okay. Sasa unaenda bila hata kutumia maji? Yes, I have to say thanks. Thanks, Lord. I like it.
Tuna mengi ya kuzungumza. Tutazungumza. So, yo. Akazi kanje nahejeje. Mushire boss. Ugitware nk'amata y'abashitsi. Iyo boro ni yatakara. Naho umujyango nzo kuhinduka. Nzo kumena uwo mutwe. Estime. Nuko birukidiri ari iwawe. Ariko naco. Boss yampaye imisi itarenga 2. Zobe namaze kumushikana Edi. Edi. Ya. Ubona nuwa. Tugendera minyamidi. Chumuka. Kwa boro kwa boss. Rudi kituzanye ngarachuzi. Icyatuzanye ngarachuzi. Ndahetse. None asigaye iki? Akazi ni kudashubanya gusabona hasigaye iki rero? So, nashaka we. Mperuka ngaha. Je nawe turana amaso mu yandi. Wampaye imisi 2. Harenze kwindwi. Ikindi wifuza ni iki? Vuga nakanyana ikindi wifuza ni iki? Sishaka kumenya ibyabaye. Kincho shaka ni mali ya boss. Uri gikyo. Digiki? Nashora kwa mali ya boss. Nayo ndaguha. Numa imali ya boss. Numa imali ya Nashaka ndababarire. Umugabo wanje amafaranga yaramaze kuyigira. N'umwanya akabahamagara kugira ngo bashikirize amafaranga yanjye. Ico twemeze ko umugabo wa Mara afise n'igiki. Nuko ndabibara. Amahera. Okay? Safi. Nzigera. Ayo mahera ntarayabona. Atari uko. Umugabo ndamufisa. Kuko bigize amahera n'amahera. Sakwe mu by'amatora. Jewe nze gutora amahera. Hagera abaho yasubitse. Atari uko umugabo ndamurya. Nakwitegereje kuva kera. Ndabura arico novuga. Kanya.
iyi mikino muri ko muraki ni yagwanje ubwo abakobwa ariko jewe nzi mugera bitekereje ivyo bariko muravuga biransinga ndagwaye amasaha 10 ari mafaranga zo kuba yabonetse Roy. Yes. Roy, urazi neze ko twahaye amafaranga Kanyana. Mugabo kwezi kugeza zino saa. Nakazi ndabona estime ko akora. Karakazi gato ya cyane. Mugabo rari misi kwiragenda. Roy. Ico chaka kunkorera. Nuko genda ukamutera ubwoba Kanyana. Kugira ngo estime akora akazi ningoga. Boss. Muri makeja wakazi kose nakarangije. Wakarangije gute? Cyangwa utego. Ntakandi kazi yasigaje. Ahubwo vuga icyo gukora tumukorera iki? Tamuchizo si tenda mukuze nari muzima. Indira gato ya kwanza. Nze kuvugana na so. Okay? Chameni. Icho nza kufata. Thanks. Chivi ujurira ukanga ndabaza impamvu ujurira ukanga birase kusubiza. Basi ntacyo. Nyumviriza. Uwo mukobwa dufite amafaranga yari yaje kunsubiza. Ariko
nambwiye ko tuzamurondera mu nyuma y'amezi abiri ntabyanze yambwiye ko yashaka mu minsi ibiri yambwiye ko nintayamu azogira icyo ankorera kiri ndagusavye ndakwinginze basi gerageza uko ushoboye kose turonke amafaranga y'abandi twese. Urazi ku bantu bantengorane urimo, urazi ku bantu bantengorane ko nawe urimo. Kanyana uribuka ndakubwira ibintu vya marriage tubireke. Je nakundanye nawe wewe nkora muri kampuni kuri amapiripiri. Hama nimba urukundo rwakurenze nimba ari biki nimba ari bishobisho uza kunyobije ngo tugire marriage ku nguvu. Ndakubwira ni haragera uranga kuvyemera. Nonga ndafata amadini y'abandi bantu. Ehera babundi ko ndakora akazi ku mafia. Kandi nkora muri kampuni. Bariko baranyirukanza. Hama kuza kumbwira fyeto. Nakubwiye gute? Aha mu rugo turafashanya. Utemeye gukurikiza umugambi nakubwiye ntumbaze nikira kimwe. Narakubwiye ati Kanyana uri umukobwa mwiza, rondera urugabo rufise amahera, rondera udusore dufise amahera, muje muri hoteli narakimwe muzogira wo gusamukira ko mujyamana gusa genzo wandahashitse hama tubaka amahera. Wayi kudasha kunyumviriza wogo umuneri ngorane gusa nakindi kintu gusa. Umviza nakubwire ni udashaka gukora ivyo nakubwiye ntuzo se kumwikira kimwe ayo mafaranga n'uzo yariye. Ngondiro tunyaruke numva shaka wowe mana fasha ndananiwe mukunzi wanje ni wewe ngomba mu mutima maru mubabara. Halo? Bwana sinda kubwiye ko utegereza gukora akazi. Neza ko wavyumvise neza. Kandi ikintu nizera, je ndizera neza ko wumvise ivyo ndiko ndakubwiye. Niko. Ubu namaze gushika muhira sishobora kugaruka. Izo zindi programme zose nizeje. Wowe bandanye ukora uko nakubwiye. Je bindi tuzizana neza sawa? Shiri nabaki. Hawa. Shiri. Hawaye. Nakusezerera ko utazokubona ubabaye nkuko. Ndakubwira ko ntazigera nezererwa no kukubona bikurarira. Basubwira nimba ari makosa yanje nakoze. Iki cyabaye muhire wawe. Ndagahima ko warose atameze neza yatumye ushobora kumera gutyo ndiko ndakutegereza. Shit. Amaboko yawe. Ni ibikorwa mbere nkikoresha byatangwe ndakubwira ko ndagukunda, umbwira ko utabishaka, nyuma uza kunyemerera umbwira ko nkunda. Tuva muri ndagukunda ubu turi umugore n'umugabo, turabana
dusangira buri kintu cyose ngo tudasangira impunzu siko kukubwira kuri amaraso yanjye ntibyari bivuze gusa ko wo kwinjira muri cyo gahinduka kimwe umutima utera oya cyavuga ko tugiye gusangira kabisa nk'agahiye nkuko tugiye gusangira umunezero n'umubano chere bivuze ukuri urababaye ndabibona habaye cyo kibazo nuko tikuze kuva umugore wanje ndamumenya nta musi n'umwe yigeze ambwira ikosa kandi yakoze ikosa ntiyori habaye igishe Amfatira kuri ngaho cyangwa muco none umuntu ashobora amafoto itafise ifoto ubundi gufasha ku nguvu byinshi gusa ndibagira kubwira bati maze imisefise muri noruko ibyo si byo kuvuga ko ngeze aho umugabo wanje ambwira ko nojya kugendana n'abandi bagabo kugira ngo ndonke amafaranga impamvu niye rero wibaza igihe twagira mariage twatoyide n'ahantu kugira ngo dukore urubanza neza ariko yari yanyizeje ko ashobora kuyaronka none ubu nahambwiye atanguye kumbwira ngo je ndari impamvu ni ngo nuko akazi yahora akora ko ntibamuhemba neza ibintu ariko arambwira nje mba numva mu mutwe byandenze ntashobora no kunabitahura ndakwati ariko akubwira nawe akakubwira neza